Amakuru dufise kutaraja kwibarutsa umwe avugwa mu bakuvyaye muri sinema raja kumwibarutsa ariko abandi ama content tubona ari menshi bagiye kumwibarutsa tuvuge ko ivyawe bitagaragaye canke tuvuge ko utagiye shobora kuba naragiye ntimubibone cyangwa ugasanga nzonagenda ntimubibone biravana no buryo kinzobikora ariko amakuru dufise avuga ko utonahonyora hajya n'amaguru boca bayaca yo hari umuntu yambwiye ngo je murazi impamvu ngo je nta mukobwa ngo akina filme ngo norongora yari umukinyi wa filme nawe nibaza ngo nizindi imvo zimwe abandi bavuga acambwira ngo wapi ngo turirirwana ngo ndabizi yuko ngo imbere ya kamera ngo mugabo ngo hari gihe vraiment ngo ubone umukobwa ngo araturitse ararizo kavuga ngo uyu muntu nanye sikroka mu rugo nzobigenza gute mukara ngo nguwo ngo arahagurutse ngo ariko arashwana ngo aragarutse ngo arigize inzoka ngo araciye bugufi ukavuga ibi bintu nabingira mu rugo bizogenda gute. Yesu akunzi wa Star TV gake namwiriwe namwaramutse bivanye naho muherereye bivanye n'igihugu muri kano kanya muri komora kino kiganiro mu bwa Star TV. Amazina nje ni Starboy the Ship all the way from Burundi, all the way from East Africa ndetse no kwisi yose. Reka nabashimire mwese mwamaze kurasa abone mu bwa Star TV, mwebwe mwatugize batwebwe, mwe mwakwije bino bihumbi jana mukanabirenza, mwebwe mukora comment ndetse na share mukanahereza na bagenzi banyu n'umwanya wanyu mutanga kandi umwanya kuri jewe n'amafaranga. Rero iyo umereje umwanya bamuna ari ibintu by'agaciro cyane. Ubwo Star TV ni kwa kundi nyene mukubazanira ibinabiriye bavuga ati fasha warafashijwe twese turi ngaha kubera twafashijwe ni Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Lavine Town, Mr. No Santima, Mr. Ubeshi, Mr. umukozi wo munzu, Mr. Recorder, Mr. Dora Boy, Mr. Fasha warafashijwe ayo sina amazina ya Starboy the Ship. Iyi ni Star TV turi kumwe n'umwe mu banditsi b'amafilme menshi atandukanye n'umusinease dasanzwe kuva mu gice cy'u Burundi muri industry yacu ya 257 abikora neza cyane bamwita nubu ndamuvuga bo ntiyivuga kubera ko muranamuzi ahubwo binabaye na ngombwa sino namuvuga kubera ko tumaze korana byinshi bitandukanye nawe ubwiye waramaze gukora byinshi bamwita Inarijera twamuzanye ariko kandi aguma tagata nukanga abantu nabirefu hako shaka uberewe mwana sha Starboy biraho mukoze nurako abagakofero sha ashapo uturori natwo rero sasa tunutwumuti amunigeze kumbwira yambaye amarori ngo amarori nambaya wayavura marari hariho ngo nayazi hariho na mbewe twaturori twaye tugeze tujya ararusize mu rugo kubera no musi sinashimye gutwamba niri zuba uragonga igiti nakurahi ayo nayo ngo avura iki aya naya amaso meko asa neza sha wapi hako umuntu yatuzaniye aya amaso ameze uko onye ni meza kubera ko ndibuka kera amarori y'amaso yabaranye nasanzwe oya ahubwo aya naya kera Samonti aya naya kera cyane gusa kera kiza amarori y'amaso birori by'amaso basi wafa gutora oya mu bisanzwe abantu benshi ntibabukunda ntibukomeye kwera uca buvunagura je bumaze kumanyuka kabiri kandi 5 kwezi ndabumaranye urumva ntibukomeye niyo mpamvu abantu benshi batabukunda tugenda na kakantu bakunda kuyabikama mugaje kwa ntari bwiyakire sinashaka ibintu bindemera ko nanje ashishwi ndabona nzogenda kugura icuma kwe uragura icuma kubera ko muzo yicara kusanga inoti irahagiriye ndafise no muntu kenabonye amanyuka ngira asaziye muri depo yes tudatevera musakunzi wa Star TV kumbure tunjire mu kiganiro nyezina neza na neza kumbure ibibazo bibe byinshi ni ibisubizo bibe byinshi cyane karibu asante sana Starboy from Uganda ara mubanye nkoresha sorry mumbabarire ijwi ntirimeze neza maze imisi ngwaye baramutse bashe bakunze bacu anyway kambanda baramutse mumeze neza mwaraye neza mwiriwe neza bameze neza je meze neza naje dusubire nyene twishongore hari ubundi buhinga nawe uri mu bagiye Uganda
Yo ntubizi arabizi je numva shaka kumbere ko twinjira mu bibazo nyezina numva shaka kumenya inarijera umunsi abonye ati stable yarorinde hegaragiye ikintu cyaciye kiza muri we direct umviriza nakubwira apana ngo urinde guragiye wayuriye ndabizi urabizi ariko kibona ifoto uravuga ati ifoto kweri ingorane nagiye kuzibona ntevye telefone yanje imaze iminsi ifise ikibazo yashaje mu bisanzwe namba ngo ari motel rero kuvuga ati ukibona basi ko nzoyurira basi ticket nyene hari yes urumva rero kukijanye n'amafoto hari ukuntu izima kare ikimara umwanya munini rero gasanga siniko ndahangayika ngo ndayishakuje bivanye n'ukuntu amba ndayikeneye gose rero nza kubona ifoto nka 2:00 z'ijoro ndavuga ati hahiye kweri so nkibibona uribukana nakwandikiye ati felicitation ntibiba bisanzwe ntiba vyoroshe ariko kandi birakunda kubera Imana birakunda umuntu ashobora kwiyumvira ngo aho hafi ni hafi gute erega nivyo ni hafi mugabo bivana n'ikikujanyeyo urumva urashobora kugenda na USA bivanye n'uko ugiye ugiye kuramukanya nibisanzwe mugabo ugiye kubwa akazi usanzwe ukora vyerekana ko akazi uri kurakora kateye imbere anaje nk'ubu bankomanze ati ngende gukina hehe nk'imwaro for example ntagiye gutembera ngiye gukina inzi ko njye nakazi ugiye gukina babirenze yes mvuga ati ino nindi evolution ngize rero je nararyohe uribuka ndakwandikira ati vremba we komeza ukora neza kirikira guherekeza kiraguherekeza tongera dushimira mama la boss mabuja mureke ujya navugwa mu izina navuga mu izina je ndaramufana sana kubera je namye mvuga ati je mbayeho nkuko Natasha bayeho noba ntesa Natasha ukuntu abayeho juko ndamukurikirana cyane ari mwisi ya wenyene uravyumva kabisa ivyo hirya ntibimuraba vuga cankureke ntibimuraba mwanku cankureke ntibimuraba avyuka ari kwiryohera gusa urumva la amazi agira utuntu nyene urumva nta stress afise nta muntu umwe abayitayeho nkunda kujya kuntameze pemporte ibindi vyose ndakunda kubivuga sinabona nigeze kumuvuga ati kwavuga ngo mugabo ngo Natasha kwera umukundirike ati nta nibindi nkunda ubuzima yibereyemo nta bindi buzima ni byiza cyane kubera ko ntaba yitayeho ibintu by'abandi abayitayeho ubuzima bwiwe na famille yiwe kiretse ko mu nyuma azakitaho n'ubundi buzima bw'abandi bantu akabafasha ibintu abiriya bijya navyo niyindi ngabiri dasanzwe nini ngabiri dasanzwe so ono munsi nibaza ko ari ikiganiro cya mbere dukoze twinjiye mu mwaka mushasha ufise n'ibihumbi ijana mfise n'ibihumbi ijana mwana kandi nagushime nawe uri mu bantu batumye ndabakwiza shana ukuri hajya ntihabuze umuyomba wawe kuzine wawe yakoze sabone kwera ibiganiro dukorana cyane je nararyohewe nayo mpamvu nagushimira cyane ego vraiment nararyohewe urakoze gushima nanje kandi gushimira ukuntu tudahengeshanya gukorana uranda gukenera nka kubona wankenera ukambona nta gwanko kandi vyose ndisuye ko tubikorana umutima w'urukundo nta zindi profit nta zindi ziri apare yuko twese dushaka gutera imbere kabisa nararyohewe cyane kuko iterambere ry'umujournaliste runaka nawe usanzwe uri mu artiste undi twe dusanzwe kuri kunda kuko ateye imbere nawe nivyashika ntagenda mu nzu ngo je ngo narateye imbere ngo hingene ikoreshe ngo oya uraca ngaha ubu ndisuye ko nicaye imbere y'abantu ibihumbi 100 birenga kabisa because for you rero nukuri Imana ihabwa icubahiro kabisa nukuri yo nuzokwiza bro nzokwiza shanda nawe ugwaye bisaba wirinde inzigo gusa kandi nirinde n'abangura hari abantu no munsi kwateje imbere kwakoresheje ibiganiro bataratera imbere ariko no munsi kugira kurondere mukorane biba bigoye kandi umunsi umwe nzobashira ku karubanda ugasanga ariko arakorana n'uwo ariko araduza ugasanga n'uwo ariko araduza uwo muntu ntaco ariko aramufasha tutwaramufashije arahaga arari imiceri arahaze ya miceri twamaye aciye kuyihereza abandi twebwe ntasubire kutubona ivyo bibaho kandi nibisanzwe kama tuvyiteze mu buzima kabisa turi kumwe na yes narimvuze ati kuva umwaka mushasha utangura niho tugikorana ikiganiro numva shaka kumenya umwaka wa 2024 n'umusi turi mu mwaka wa 2025 umwaka wa 2024 kuri inarijera warumeze gute wagenze gute muri rusange nyene dusongora amajambo kumbure twinjire mu mwaka wa 2025 tuzi bimwe byaranze ubuzima bwa inarijera canke cinema yakinanye n'abandi zitandukanye ndetse nziza zinaryoshe 2024 yabaye nziza vraiment muri rusange yabaye nziza n'umwaka nabonye mu kiganza c'Imana birenze uko navyibaza nuko nabikeka
numwaka waheze ntagwaye co ndagishimira Imana vraiment umwaka wararangiye utagwaye wararangiye neza ntagwaye meze neza numwaka nungutse mw'inshuti z'umumaro nyinshi nyinshi cyane z'umumaro ariko vyumva urumva zitari z'umumaro warazibuze canke warazironse zagiye urumva iyo uri kurinjiza uranasohora urumva hariho nizagiye numwaka natanguyemwo gukora ku giti canje numwaka nakozemo projet zibiri zose zirakayisisa ndashima Imana si kubwanje ariko ni kubw'Imana ubwo ndahicwahiro muri rusange umwaka uheze wa 2024 wambereye muzima wambereye mwiza paraporo y'uwundi kabisa uti umwaka wa 2024 wamubereye muzima paraporo y'uturimo ariko uyu nawe turacari ku ntango nibaza ko dufite byinshi byo kukoramwo kandi dufite turakeneye support zanyu urumva ko mu kwa mbere ari usanga amafaranga yacu twariye kubonane impamvu uvuze uwundi mwo kuva muri Janvier nta magara meza ndagira vraiment ngoma ngwara iki nyere ndaho ngani kwera usanga hari umuntu wabwiye kutagwaye mu mwaka uheze oya byose n'umugambi w'Imana nabinyifurije bitari umugambi Imana vyokunda oya ntibikunda Imana bifise umugambi wayo bifise calendrier yayo kandi dahinduka yes haje Imana ira modifia I don't know cyangwa mashaka kumenya nko Imana ivuze ati kubera ko Imana ibizo ubuzima bw'umuntu Starboy azoro nk'imodoka 2026 kishobora kumodifika avuga ati oya nduce ndayigwa 2027 cyangwa biba vyanditse ko akunze kuvuga ati ubuzima bw'umuntu Imana yarabwanditse ahantu urumva ntawutse uko ibigenza mugabo ibintu buriya kugira ubone ngo birihuse canke biranyarutse bivana we n'icizere ufise bivana na confiance ako umuntu azi ibintu vy'Imana cyane aze kutubwira harabaho modification ivyo nta muntu abizi kumareza turavuga ati Imana modify nimba imodoka uzoyima muri 2026 aje yo bivuga uko avyumva no tukwabizi ari ibintu batwigisha ngo senga ngo ubohoze ico juko navyumva kubohoza ibintu vyawe canke isezerano ryawe nuko usenga Imana ikakongera icizere uri yo wizeye ikintu niyo gitevye ntubimenye ntubibona pe kabisa oya bisaba ko urizera tugusa ibisigaye tukabirekera Imana twabaza abadadi bakatubwira uko bavyumva adadi bakatubwira uko bavyumva uvuze ikintu gishika ngaha ngo abantu ngo muririmba mu ikorari mudavuga ati ajya yari jera nabari mu ba mu nkuru wageze atari mu korari kuva kera kuva ndi umwana haya mu kuririmba wo kwica umuntu asha ntonda hagati sinje nyuma sinja ari imbere uraririmba nibica mu muyaga bigasha egura bivuze ndatangara kuva kera ndimwe muri korari wavukiyeyo nakuriyeyo nisanze nakuriye mu bana hama ndakonja mu bakuze ndumuririmvye kabisa wavyisanzemwo uhibongoza mibongoza kabisa ndagwaye nari kubatamo niyo nkibimenya kuva dukorana ibiganiro mwana ntavyo womenya kuko mu bisanzwe jewe urabizi ubuzima busanzwe vraiment kubishira ubuzima bwanje ubwo vie privée yanje sikeshi ja hanze wa mubibona kabisa nganda kunda gupostinga ndi kuri podium rimwe nari none ubuzima nagiye kwifotoza yemba nibaza ati kumbure gano tuntu twawe babwira ati ambara kurere dijuru oya ndabikora kandi ndabikunda kabisa reka tuje mu kazi inibagira turi kuri episode ya 15 turabona ko imaze 5 days ndabona ibintu hatari bibi ni bon turi kuri episode ya 15 hakizorangirira he ko mbona no muri 30 tuzagerayo oya igomba guhera izera kuri 18 kuri 18 turi muri quart final turi kuri 15 16 18 turacyari nko muri 16 vendredi hazosoka 16 vendredi yaro 7 ya no hazosoka 16 kabisa ariko nibaza ko nyuma y'iyi projet hari yindi projet nibaza ko iri ankuru muri any time irangiye nguma ntegura hama bizokunda hari izindi projet sinigera mbaho ntafise projet ndiko ndategura oya ahubwo gusa nza kuyitangaza iyo imaze kuja habona iyo mbona ko igomba kuja habona ariko nguma ntegura kabisa nguma ntegura ariko ubuzima bwo kugira ino team yawe uko mukorana na team bimeze gute
urabona vyoroshe gusumba uko woza uratoragura umuntu umwe canke iyo ugize team birafasha gusumba iyo ufise team nivyo vya mbere ahubwo ubundi none hari urugo rutagira umuryango ahantu sinumva ashobora kuba ari umuryango w'abantu babiri ugasanga ko muri barafise ababanyi baguma baza kubasura baguma baza kuba ufise team birafise ico bimaze kandi kinini ya cane parce que uba ufise abantu bawe ni uteguye projet wiyumvira uwo wongeramo ariko nturondera azero nivyo ukora filme si ngombwa ngo zose ngo zame zigaragaramwo babantu urongeramwo mugabo uba ufise fondation tumeze neza turashima pe na cyane ko iyo wubatse fondation inzo ntifa kubomoka wubatse fondation ukabura itafari mu gihe wayubatse neza urarindira itafari ribonetse umuntu ugiye kurondera ahantu kubera ko hari ufisi hari amabuye wagize iki n'amatafari tusa uravuga ati kumbure nubwo ndindira imvura ikagwa ntishobora kuza kubomora fondation yanje ntibagira ro bagende bayirabe urabizi ko Hanze wewe baje kuyiraba andika inarijera andika inarijera nibaza ko uza kubona ibikorwa vyiwe biri ku rubuga rwa YouTube channel ariko nkaba nifuza kumenya uno munsi umuntu arakora iki akavuga ati ejo nze nkora igisumba iki uno munsi muri inarijera family tuvuge ko hari ikintu muri ko murategura kizoza gisumba ino intibagira canke mwifuza kuguma hano hari byinshi mwabonye muzohindura mutarahinyanyura ariko igikorwa kigiye gukurikira canke kigiye kuza kizoza gifise izindi nguvu kuruta kino guteka turateka ariko inkono burya ngo ishuko ishatse uwa rutegura guteka neza ariko ari gute kukavuga ati neza nubwo isha uko ishase nari nagerageje akwisemwe uruhara runini cyane nakwisemwe uruhara runini ntitwama hahandi abadukurikirana barabibona deje uko twatanguye siko tukimeze urumva tugenda dushiramwo utuntu du création utundi tu experience tukagenda dushakisha hirya no hino tukidokipata urumva gutyo rero ivyejo vyama bisumba ivyuno musi dutera imbere day by day pore buke kabisa banakaceshe kwavuga ati buke ni ngorugenda yego ni misi kunigena ntitaragurika musi wa mbere tegezwa kuvamwe no wa kabiri bwa dushike kwa gatanu kabisa ni inarijera kuno musi novuga ko afise team y'abantu benshi ndetse banakina neza reka nabone tuvuga ati respect for you mwebwe mwese muri inarijera family canke musangwe muri ino episode intibagira mwese katubashimire cyane kubera ko muri gukora vyiza gute uno musi tubabona ejo tuzobabona mu vyanya nimba tazohava avuga ati ntaho umuce ivyo ntibibaho noba nihenze hari abamaze imisi bambwira ati uranyishuriza hariya reka turi muri team mugabo ntidukina batazoza nabo bambwira ati ngo turi muri team ariko ntidukina ntibakina mu iyo team nyene bari muri iyo team deja barasigninze ariko ibikorwa ntibarimwo baguma kure ibintu vya filme biragoye uretse ko ashobora kwandika filme ndiko ndagira ibintu bijanye na casting ku bafana ni uri kuraba basi gushira umwe wese nahore yiwe kuraba umuntu wese hore bihuye ugasanga mu bufise nta numwe arimo urumva ngo mwanya rero hari haba hari impamvu zumvikana zuko umukinya adashobora kubamo ugasanga nyene casting wewe nta hore yawe nimwe irimo nta nimwe muhuye gutyo rero nibarindire ukiri muri team uhora urindiriye urashobora kuba muri team n'umwaka ugahera none bakoze projet imara nk'umwaka ugasanga we nta hore yawe nimwe irimo ugasanga hore yawe izoza mu nyuma urumva ntucuvuga ngo bakwera iminye no bibaho kabisa turi muri intibagira ariko kandi reka tunjire mu tundi tubazo tumwe uno munsi inarijera n'abandi bakinyi ba cinema imigenderanire imeze gute Jemba numva shaka kumenya ati buri gihe imigenderanire bimeze gute ni neza cyane yego ni neza cyane ariko amakuru dufise kutaraja kwibarutsa umwe avugwa ngo mubakuvyaye muri cinema uraja kumwibarutsa ariko abandi ama content tubona ari menshi bagiye kumwibarutsa tuvuge ko ivyawe bitagaragaye canke tuvuge ko utagiye shobora kuba naragiye ntimubibone cyangwa ugasanga nzonagenda ntimubibone biravana na buryo kinzobikora ariko amakuru dufise avuga ko utonahonyora hajya n'amaguru boca bayaca nibo bayabahaye sibo bayabahaye bajaje turavugana turavugana turandikiranira nawe ariko abantu baciyiwe benshi baragiye baragira ico bakora
nico gituma navuze ati ano makuru ndose ati ko inamuco yihenze akanahahonyora coba ari ikibazo. Oya nta kibazo na kimwe. Bagahindura content zabaye nyinshi. Nanje nakwiye kwibasha. Kawaida ukuntu meze jewe nkora ikintu nyene nka jewe. Sivyo. Ndashobora kugenda canke sindanagenda. Hazogenda igihe mutari mwiteze urumva? Ico nzi mu bintu byose habura urwango. Umunsi bwe tuzogenda kandi sinzi ijana. Uzoja kumwibarutsa. Nzogenda. Uzogenda. Je nanje bamusanga bataramwibarutsa kuri jewe. Ntibisaza rero ibi bintu tuze tubifatanya n'ibindi bintu. Ugasanga kuri inarijera mani baramwibarutsa. Je sinkora ikintu ngo kubera ngo naka ngo yagikoze. Oya. Kintu cyose ni program. Ya. Ariko nyina utwo tuntu ntitwobura kubera ko hari abantu tuba tuvuga ati ni nka kurya dufate jege nafata indege. Hari abantu bambwiye ati none bari abako batagupostinze kandi tuzi ko muri abagenzi. Wumvise? Habaye iki? Ugira n'ugwanko hake? Hari abagwanko shana arabamenye. Star boy hakuza kumpostinga kubera ubujyajya ngo babone ko nagupostinze, babone ko wampostinze. Urabireka. None ukatuza inbox ngo felicitation utigeze umpostinga kandi umpostinze nanje hari ico byari kumfasha. Bivana n'iyana umuntu akayajisa. Erega ariko narababonye sha abantu nuri indege bagahekenya imisaya. Ariko navuga ati none nuhekenya umusaya nayuriye. Uracha uvuga ati nayo nuriye kandi nayuri. Mureke kazima hekenya wiwe. Hako sha umuntu ashavuna nifatiye indege bama bazifasha imisi yose. Ariko nivyumvikana. Mugabo niko bimeze. Igihe cyose uri kuratera imbere. Ariko je ndakunda ngira abansi benshi kubera kwigiza abansi benshi ibintu byawe biragira kure. Bigutera n'intege. Urumva ugumu ushaka ntibibe kumwe bashaka. Ukagoma wiruka. Uzurabara umugane bavuga ngo umwana yankwa ni wakura. Urumva umwana icana cyose bareze ngo he. Urumva ikintu cyose atabura. Ikintu cyose aronka ataburanye natabura ntayibona umwanya wo kurondera ivyiwe agira amakukaje tinge nondera kura rero sasa bataguha n'umuntu mukundanye cyane rega kenshi niwe baze ngo umuhaye linki ngo nuko ayiraba nyene neza vyahe aba yarakumenyera ariko muri abansi shavuga ati kamanze ngende kuraba ico mpona yabo bantu bategerezwa kubaho nkuko natwe rega natwebwe tuze tuba mu makote yose positive na negative mube benshi ndabashaka naje wese ibintu by'abantu bose bampaye posting biravana rero hari ivyo posting si vyose ndakubesha si vyose ariko na stat yawe ntiho yuzuza ya si vyose ugira nuko ruba rugwango nabandi kandi buriya ikintu waramaze kugipostinga na postinze filme y'umuntu arangwa ashobora gupostinga ibintu vyiwe ngo nawe atarabi vyawe tije nubwo nto bipostinga abama babibona iwanje barabinyishutse nkabiposta nibisanzwe biraho nyene urapostinga nyene kandi rega ukuri neza ntaraba ngo nguriya nayo bazoyinsubiriza none ko babiretse vyarase kushika aho wageze reka yuriye sha indege ndayitembera natembereye intebe zose mu vyumba wicaye ku kadirisha nicaye ku dirisha sha ngira no nk'agafoto keza sha uzukuntu biryoshe babitesa so uno munsi nibaza ko twifuza ko sinema yacu igera kure kugira sinema yacu igera kure igere kure nuko haba urukundo rufatiye ku bikorwa kundi bikorwa vya mugenzi wacu akundi bikorwa vyacu simvuze ati haba urukundo ruriya rutafatiye ku bikorwa kubera ko umuntu singombwa gukunde ariko igikorwa cyawe kigeze aho wifuza ko kigera urumva uryohewe gusumba ko umuntu yogukunda ariko ugakora ibikorwa vyawe ntibigere kure nyanka ariko ukundi ibikorwa vyanje nawe niko bimeze cyangwa ukunda ugukunda yanka ibikorwa vyawe burya umuntu akwanga nta kuntu yogukundira ibikorwa oya hari umuntu je ndafise abantu ntakunda basi mugabo ukunda projet yabo ariko ama projet yabo bayakoze abana birabaho kuko ukurikira message nivyo urumva nivyo mugabo ni hatari biba bigoye okay ngo no koza kino kibazo ico wifuza ko kunzira Star TV muri no mwanya ko bogukorera nka inarijera cyangwa bokorera nka inarijera family kuko no munsi mwabaye umuryango mwabaye benshi mwaragwiriye ikintu ca mbere umuntu akurikirana iki kiganiro cyangwa umukunzi wa Star TV umuntu asanzwe yikurikirana muri rusange ikintu ca mbere nuko bonsengera parce que ndi umuntu keshi ndaja mu ntege nk'abandi bose kandi ibi bintu ntibiba vyoroshe biba bigoye guys birakomeye cyane sinzi ababesha ngo biroroshe kiretse uvyoroheje
ariko ico nzi birakomeye cyane ikindi kintu naco nobasaba mushigikire haba mu uburyo bw'amafaranga canke ubundi buryo bwose bubaho bushoboka ni ibintu bigoye ibintu vya YouTube ni ibintu bigoye utobisigurira umuntu vyoroshe ngo avyumve vyoroshe ariko turi kumwe namwe birashoboka interano ya mbere n'amasengesho ya kabiri no kushigikira mu buryo bwose bushoboka ko mwe mu Imana zo kurongora nuko kabisa ni kumufasha mu buryo bwose bushoboka ariko urumwe mu bantu bakoze press conference yabaye hit kuruta izindi zose hayo urabizi ni Imana oya ntiyaruse izindi zose oya reka ijya yawe sha ikintu cyose ni mu kibanza cacu umwanya wacu ariko nivyo ubona canke nivyo tubona twebwe je ntavyo mbona wowe buri hariya wicaye ku ntebe yiteka ariko ndashima premièrement abantu nashaka baranyitavye baraje n'ukuri kabisa bijya bintu vyatumye nyene nanje bigira aho binkuye ngo fasha warafashijwe narafashijwe achievement narafashijwe nanje achievement ugeraho kavuga ati wow nanje muri achievement zanje mfise ushiremo ko nurinde babivye ntuvuge ko ndi wa mbere mu Burundi nkaze oya ushaka kungira wa nyuma ariko niyo ni achievement kubera ko wanshize mu rutonde gaje nshize mu rutonde burya anye mu ishuri uri wa nyuma n'umunyeshuri n'uwa mbere n'umunyeshuri bose n'abanyeshuri rero shaka kungira wa nyuma niyo ni achievement ariko ushire koko nurindeke kubw'akazi ariko ntabwo ngo ndishimye urindeke kubw'akazi kuko nuzakongerako ariko rero reka tugende gukora sabone kwa inarijera dukore sabone kumure tumushigikire mu bikorwa vyiwe nimba wararavye episode ya mbere mukuri raba episode zose iyo views watanze kuri episode ya mbere yitangiye ku ma episode yose biba vyiza gusumba kumbure ntatambe yirorera kubera ko iri kuratamba wirorera navyo biba bisa neza hajye nawe nguzungu uzakora ubukwe ryari kenshi munze kubaza ico kibazo abantu ati muzarongorwa ryari ntavyonze ariko nzobukora azoba ari samedi ariko sinzi umunsi n'ukwezi n'umwaka ariko nzobukora azoba ari samedi bakunze kuvuga ngo wigeze ikanzu ngo biragora ko akora mariage akaba ari amwe mu masinema bamwe bambara amakanzu mugenzi wawe ni hariya ni kado iri yambaye ikanzu nawe uri marene tuvuge ko kuba yarigeze ikanzu ko bizomugora ko yambara yo ni myumvire yaba bandi baza bumva ngo urazi ngo ivyo bintu wakinya ko ngo kushora kugukurikirana gute jewe rego ujya muntu nabaye ujya muntu mu vyiyumvira arabaho urumva nashaka kuba nkuriya rero je namba ntari mu vyiyumviro ndugaragara uravyumva ndu umuntu agaragara ndi palpable urumva ivyo nibishobora kumba ko bijya n'ibintu bisanzwe yarakinye nkuko nokina nambaye inkofero cyakanzu n'ibintu bisanzwe ariko ico kintu bamaze kucumva ko iyo wigeze ikanzu agusaba kuyambara ntibavyo nyene n'ivyiyumviro vy'abantu ariko sinibaza ko ari umukinyi wa filme yiyumvira ivyo bintu kubera nkinya ntuko umugabo ucuvuga ngo uratse ko umugabo ngo ushaka kuzoma wayi ngwana n'umugabo ivyo ntibisa ntibisa ega mwogwanuka cumubwira ati turi muri casting yo hari umuntu yambwiye ngo je ngurazi impamvu ngo je nta mukobwa ngo akina filme ngo norongora yari umukinyi wa filme nawe nibaza ngo nizindi imvo zimwe abandi bavuga acambwira ngo wapi ngo turirirwana ngo ndabizi yuko ngo imbere ya kamera ngo mugabo ngo hari gihe vraiment ngo ubona umukobwa ngo araturitse ararizo kavuga ngo uyu muntu nanye skroka mu rugo nzobigenza gute ngo kabara ngo nguwo ngo arahagurutse ngo ariko arashwana ngo aragarutse ngo arigize inzoka ngo araciye bugufi ukavuga ibi bintu nabingira mu rugo bizogenda gute azayibaza ngo ari muri casting mugabo nyene hari abo tuba abantu bo imbere ya kamera ntibasa na mu buzima busanzwe ivyo bintu rubifatiranye ngo ikanzu oya none ama mariage riko araba y'abasineaste ntibisa anagata reka ndagushimire kumbure ku mwanya washiye kuduhereza wahereje n'abakunzi ba StarTV muri mwanya bakora gukwirikirana ndetse n'abakunzi ba muri rusange bakugize wewe n'abangize je barahari bariko bararaba kino kiganiro ariko kandi ndababwire ko muri commentaire ndapininga link yiwe icuza gukora no kugura iyo link yiwe sikuyiraba oya sikuyiharura ngo igizwe n'indome zingahe oya ni kwinjirayo no kuyugurura ni kwinjirayo kandi kutarawa apana kuraba ubusegonde bubiri oya playing video yose mwanya ufise wo kuyiraba siga ngaho telefone ni playing hamirangire
muntu mbere yo kunshigikira ariko kandi n'uplaying ikarangira hari ubutumwa uzobuhombye buri muri cinema hari ubutumwa uzobuhombye muri cinema wari ukwiye kuraba nyene ugakurikirana reka ndagushimire rero vyimva muti urakoze ikindi naco ndashimira abafana banje bakomeza kunshigikira ubu ndi mu nzira yo narakubwiye kera ko atabikoresho mfise mugabo ubu ndabijanye amaze kugura ibintu vy'amatrepsie itara amatara kamera nizimvye ndazi niyizimvye iyo nayo nzokwitonda ni pole pole bashobora no kunshigikira urumva aya kugushigikira byo bashobora kubikora bashobora kubikora hari abantu nyine atari bijyabo cyo cyose ndabashimira nimwe mwabinshoboje nukuri merci beaucoup merci Starboy n'abandi ba journaliste mwese mukomeza kunshigikira kabisa mukomeza uwo mutima w'urukundo ubundi tutari kumwe vyoshoboka ariko vyomvuna pe cyo kuvuna kabisa vyomvuna cyane mukore subscribe dukwiza ibihumbi 100 natwe ya nyene dutambe tunezerwe dutambe dutari kabisa abakunzi ba Star TV Mr Recorder Mr Meet Kimararungo Love in Town ubeshi Mr Fashora fashijwe Mr Dora Boy mukozi wo mu nzu ndi ku kazi ayose n'amazina nawe nijyawe ndaririndi uzontazira bivanye n'ukuntu ubona ibiganiro byaje Dora Boy iyo ni mabuja ari impaye Natasha nawe afise aho yariko iziko nashikiye mu hotel nkoresha $1 gusa Rahira amazi nkayakugura $20 hageze ko nywa juice $5 aho mfise nka $300 barangarura kujya mafise 1000 mu Burundi nkaburi avuga ati kumbe kubadiga woni Starboy sha iyo bimenya yakuza avuga ati never give up iyo bimenya ari kugenda uyitwari aya reka sha none ari gusoka gute wategezwa kwisha bazi ko mabuja ambwiye ati caranga inoti si yiwawe si wanje hari ibintu navuze abanyite Dora Boy baza vyavuye hari ibintu navuze sori gato urumva hari ibintu navuze buriya umuntu nubu musumvye ikintu canke ibintu runaka si ngombwa kumuhamagara ngo mukonvenke umusigurira ingene umuruta ivyo ntibiri ngombwa cyangwa uje mu bantu ujya ngo ndamusumba bimwereke uravyumva bimwereke dara kumuruta mu bikogwa wanye nazo kucara avuga ati oyo yarandenze yarandenze kabisa mu bikogwa ukurenze nyine rego uramubona para ko kubwira ngo umwumve oya urikawusha ku muntu ukavuga ko atakurenza ariko mu mutima akurenze ububi gufata ugumiza ivyo bintu ufise mu mutima ibyo byo kwikawusha birakura Imana ibahezagire thank you so much murakoze cyane